Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha muri Santa Cruz, Bolivia. Kuri jewe n'umugisha ukomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe cya nyuma. Nicyo gituma nifuza gusoma mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, ahatubwira uku gukurikira: uguhishura kwa Yesu Kristo, uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumalayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ibyo yabonye vyose n'ivyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Hahigwa uwusoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, kandi ikatwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni umumalayika afise uguhishura kwa Yesu Kristo. Guhishura ni kumenyekanisha, kandi uyu mumalayika afise uguhishura kwa Yesu Kristo aza ariko aramenyekanisha Yesu Kristo. Nicyo gituma uyu mumalayika azazanye uguhishura kwa Yesu Kristo ko ibintu byose bigiye kuba, kandi aza ariko arerekana ibintu Yesu Kristo yari kuzoba ariko arakora, abikora biciye mu ntambuko zitandukanye cyangwa ibihe bitandukanye by'ishengero ryiwe. Kandi Yohana umwigishwa arakira uku guhishurirwa kuri mu vyahishuwe kwa Yesu Kristo, akaronka uku guhishura biciye muri uyu mumalayika, ari intumwa iza iriko iramenyekanisha ibintu bigiye kuba. Kandi abaza bariko baramenyekanisha ibintu bigiye kuba, abo n'abavugishwa n'Imana. Uyu mumalayika turabona yuko azaniye Yohana intumwa umwigishwa, amuzaniye uku guhishurirwa kuri mu vyahishuwe. Yohana yashatse kumusenga inshuro zibiri. Inshuro ya mbere tuyisanga mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku w'10. Ahavuga hati, ikigabane c'19, reka turabe kuva ku murongo w'indwi kugeza ku w'10. Haravuga hati, tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumalayika arambarira atandika uti, hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga. Arambarira ato yasigaho, ndi umugurano mugenzawe, kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu. Imana bariyo usenga, kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mwemu. Inshuro ya kabiri nayo aho Yohana yashatse gusenga uyu mumalayika, hari mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6 kugeza ku w'9. Ahavuga hati, arambarira ataya amajambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo. Yatumye umumalayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Kandi he ndaza vuba. Hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo, canke amajambo y'ubuvugishwa buri muri iki gitabo. Ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona, nikubita hasi imbere y'ibirenge vy'umumalayika anyeretse ivyo, ngira ndamusenge.
ariko arambarira ato yasigaho, ndi umugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bariyo usenga. Ni kubera iki Yohana ari intumwa, ari umwigishwa ngirakamaro cyane wa Yesu Kristo? Ni kubera iki mu ncuro zibiri yashatse gusenga uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, umumarayika akamubwira ko atobikora? Hariho ibintu bibiri ngirakamaro cyane ngaha: icyifuzo cya Yohana cyo gusenga umumarayika hamwe no guhakana ukwanka k'uyu mumarayika, kwanka kwakira uku gusengwa. Yohana yari yarakiriye umumarayika wa Yesu Kristo, yari yamwakiriye umumarayika azazanye uguhishura kwa Yesu Kristo. Kandi mu yandi majambo, mu mumarayika wa Yesu Kristo, Yesu Kristo aba ariko arihishura, kandi Yohana arabona ivyo vyose. Nicyo gituma Yohana yashatse gusenga umumarayika wa Yesu Kristo, kubera ko Yesu Kristo yariko arihishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Umumarayika yamubwiye ko atobikora, kuko umumarayika w'umwami Yesu Kristo si umwami Yesu Kristo. Umumarayika w'umwami Yesu Kristo ni umuvugishwa, aza ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi muri iki gihe cya nyuma azoba ari hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariko arahishurira ishengero rya Yesu Kristo ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma. Murabona, aza ariko aramenyekanisha ibintu bigiye kuba, kandi yivuga, yiyerekana ko ari mugenzi wa Yohana intumwa, kandi akivuga ko ari mugenzi w'abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'ubuvugishwa buri muri iki gitabo, mugenzi wabo bose bashingira intaho umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga mugenzi w'abizera umukundi wacu umwami Yesu Kristo, bakaba barogeje ibyaha byabo mu maraso y'umwami Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, bakaba bararonse mwe mu wiwe yera. Rero igihe we yivuze, yiyerekanye nk'umwe muri bagenzi ba Yohana na mugenzi w'abavugishwa, aba ariko arivuga ko ari umuvugishwa, kuko mu gihe wewe woba ugiye mu kibanza kanaka, hakaba hariho umuganga ngaho, hanyuma hagaca hashika uwundi muntu, gutyo akakubwira wa muganga mwari muri kumwe, akakubwira ati uyu ni umwe muri bagenzanje. Mbega yoba ariko akubwira iki? Yoba akubwiye ko uwo nawe nyine ari umuganga. Yohana umwigishwa intumwa rero arumva aya majambo y'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, yariko arumva ko uyo ari mugenzi wa Yohana, kandi ari mugenzi w'abavugishwa n'Imana na mugenzi w'abubaha izina ry'umwami. Ni ukuvuga mugenzi w'abashingira intahe Yesu Kristo, kandi bakitondera amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana, amajambo yanditswe muri ubu buvugishwa. Aha umumarayika arivuga, akiyerekana nk'umuvugishwa. Abavugishwa nibo baza bariko barashinga intahe y'ibintu bigiye kuba, kandi yiyerekana nk'uwacunguwe n'amaraso ya Kristo, yiyerekanye yivuze ko ari umwe muri bagenzi ba Yohana, umugenzi w'abavugishwa na mugenzi w'abitondera amajambo y'ubuvugishwa bo muri iki gitabo, mugenzi w'abashingira intahe Yesu Kristo. Ni ukuvuga mugenzi w'abizera Yesu Kristo, bakaba barogeje ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, bararonse mwe mu wiwe yera. Uyu niwe mumarayika mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'indwi umurongo wa 2 ukabandanya, aduga ava iburasirazuba, kandi aza afise ikimenyetso, ikidomesho c'Imana nzima. None ikimenyetso c'Imana nzima ni iki? Ni mpwemu yera. Ntimukababaze, mpwemu yera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Ni ukuvuga kugeza ku munsi wo gucungurwa, niko Pawulo abitubwira mu Banyefesi ikigabane ca 4 umurongo wa 30. Vyongeye no mu kigabane ca mbere, Pawulo mutagatifu kuva ku murongo w'10 kugeza ku wa 14 atubwira yuko mpwemu yera twashizwe ko ari ingwati
y'agakiza kacu. Reka tubirabe ngaha mu Banyefeso ikigabane cya mbere, kugira ngo tubisome neza neza nk'uko vyavuzwe na Paulo mutagatifu. Ikigabane cya mbere umurongo wa 13 kugeza kwa 14 haravuga hati, muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, niho mwashyiriwe ko ikimenyetso nico mpwemu yera yasezeranywe, niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa, kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure ng'ubwiza bwayo bushimwe. Abagiye guhindurwa ku munsi w'iherezo hamwe n'abagiye kuzukira mu mibiri ihoraho n'abizeye Kristo nk'umukiza wacu boza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, baronka mpwemu wiwe yera. Gutyo baronse ikimenyetso cy'Imana nzima, ikimenyetso icyo we yadushizeko, no kuvuga mpwemu yera. Kandi mu yandi majambo, gutyo twararonse ukuvuka ubugira kabiri, kandi twararonse umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri uwo umuntu mu gihe apfuye mu buryo bufatika, mu gihe umubiri uwo ufatika upfuye, abandanya ari karaba muri uyo mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi aja muri paradizo ariho mu buringanire bwa gatandatu, ariho hari ibiti, hari inyoni, hari ibikoko, n'ikindi kibanza n'ubundi buringanire. Ariko ntihariyo ingorane nk'izi twebwe dufise ngaha kuri ubu buringanire bwo ku isi, kandi ntibategerezwa kuza barazinduka kugira ngo baje ku kazi gukora, kuko hariya ntibakora nk'uko twebwe dukora ngaha. Aha abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bariko baraba mu mwanya canke mu ntambuko, aho bari kumwe n'ubwoko bw'ibiremwa abantu bose mu buryo bufatika. Twese turi mu buja, turi nk'abagurano, nk'uko ihanga ry'Abaheburayo bari bameze muri Egiputa. Nimwitegereze igice kinini cy'abantu barakora umwaka wose wuzuye, kandi mu mwaka ukurikira bategeza kongera gukora, kuko ibyo baba barinjije biba byahereye mu mfungurwa, mu mpuzu, mu gukoresha amamodoka nimba bayafise, mu kuriha inzu nimba abantu baba bariha inzu, no mu bindi bintu. Rero ntibaba bashoboye kuziganya kugira ngo baheze bareke gukora, kuko ubwoko bw'ibiremwa abantu bariko barabaho nk'uko ihanga ry'Abaheburayo ryabaye muri Egiputa. Ariko muri paradizo mu buringanire bwa gatandatu ibintu ntibimeze gutyo, ibintu ntibimeze nk'uko bimeze ngaha. Ntabwo bakora, ntibanajya, ntibanaryama. Rero ntibategerezwa kuzinduka ngo bavyuke kare, kuko hariya ntibaryama, nta mwijima ubayo, nta joro ribayo, nta nzara ibayo. Bo hariya ntibakeneye ibintu nk'ivyo twebwe dukeneye ngaha muri iyi mibiri ipfa, kuko mu mubiri uwo bo barimwo n'umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Vyongeye kandi witwa impwemu, n'impwemu ya teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Rero ku munsi w'iherezo murabona ya majambo intumwa Paulo mutagatifu yavuga ati, inzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramuka isambuwe, no kuvuga umubiri ufadika upfuye, ati turafise inyubako iva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko. Uyo n'umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, uwo baja kubamwo abera baba bavuye muri ubu buringanire. Ariko habaye izuka ry'abapfiriye muri Kristo, bo bazozuka bari mu mubiri uhoraho uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Bo bazokwinjira muri uwo mubiri bafise n'umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Ni ukuvuga ko ikiremwa muntu gifise imibiri ibiri. Ni ukuvuga umuntu ni ubugingo, ariko arafise imibiri ibiri, ariwo umubiri ufadika hamwe n'impwemu, ariwo ari umubiri wo mu bundi buringanire. Kandi Imana abatoranijwe bayo, abana bayo bizera Yesu Kristo nk'umukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, Imana irabaha umubiri mushasha wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Muri bo habaye ukuvuka ubugira kabiri, kandi ku munsi w'iherezo mu gihe cya nyuma
nihaba izuka ry'abapfiriye muri Kristo, Imana izoduha umubiri uhoraho uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo, baba abazozukira mu mibiri ihoraho ndetse na twebwe turiko turabaho, kuko Imana yo izoduhindura. Rero mu mwuzuro tuzoronka ishusho na kameremere vy'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Dufise umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, dufise n'umubiri ufadika nawo uhoraho kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Rero muri uyu mugambi, muri iyi nteguro igamisha ku gutungana kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo dushike ku gutungana, dushike ku gihagararo ca Yesu Kristo mu kuza kwa Yesu Kristo. Murabona, twarabaye muri uyu mugambi wose wo Kristo ariko arakora nk'ukuza kwe kwa mbere n'igikorwa ciwe cy'ubucunguzi yakoreye ku musaraba i Karuvariyo, hanyuma akazuka, hanyuma akaduga mu ijuru, akicara iburyo bw'Imana ku ntebe y'Imana mu ijuru, kugira ngo atwingingire, avugire umuntu wese afise izina ryiwe ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itarashigwaho ifatiro, itararemwa. Nk'uko umuherezi mukuru ku isi yinjira ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi yinjiranye amaraso y'impongano y'isuguru y'impene, akayamijagira akoresheje urutoki rwiwe, akayamijagira ibihetangabondwi ku mutemere wo guhongererako. Kristo nawe rero ku ntebe y'Imana yo mu ijuru akora nk'ivyo nyene, kandi we amaze imyaka nk'ibihumbi 2 mu ngoro y'Imana mu ijuru, kuko we n'umuherezi mukuru Melikisedeki, umuherezi wo mu ngoro yo mu ijuru. Nico gituma igihe yapfa, we ntiyari gushobora gutwara amaraso yiwe ngo yinjire mu kibanza c'ahera cyane c'ingoro yari i Yerusalemu, kuko muri iyo ngoro no mu zindi ngoro zo ku isi izihanga ry'Abaheburayo ryigeze kugira aho hinjira umuherezi mukuru, ari we buri gihe yaba canke yategerezwa kuba ari uwukomoka mu nda ya Aroni. Ariko ingoro yo ku isi n'abaherezi bo ku isi n'umuherezi mukuru wo ku isi, ivyo vyashushanya ingoro yo mu ijuru, bigashushanya n'umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru, ari we mukundi wacu umwami Yesu Kristo. We ni umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. Dushingiye ku rutonde rwa Melikisedeki, we ni wa wundi Melikisedeki yiyereka Aburahamu akamuha umutsima na vino, kandi uwo byongeye n'umwe Elohimu yiyereka Aburahamu agasangira na Aburahamu ku munsi w'imbere y'ukurandurwa kwa Sodoma na Gomora. Rero ubu Melikisedeki wacu, umuherezi mukuru wacu, ari we mukundo wacu umwami Yesu Kristo, yagumye ari mu ijuru muri iki gihe cyose, ariko aratwingingira avugira abo bose bafise amazina yabo yaranditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, ari bo Isirayeli yo mu ijuru. Nk'uko umuherezi mukuru wo ku isi wo mu ruvyaro rwa Aroni, na Aroni nawe nyene ubwiwe, nk'uko uwo muherezi mukuru yingingira abantu atwaye amaraso y'isuguru y'impene akayajyana mu kibanza cy'ahera cyane ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka, ari wo waba ari umunsi w'impongano. Ivyo nyene nivyo Kristo nawe nyene yagumye ariko arakora, ariko abikorera mu ngoro y'Imana yo mu ijuru, hariya mu kibanza cy'ahera cyane c'ingoro y'Imana yo mu ijuru. Rero Kristo nk'umuherezi mukuru, ni murabe igikorwa cy'igitangaza yagumye ariko arakora kugira ngo anywanishe n'Imana Isirayeli yo mu ijuru, kugira ngo anywanishe n'Imana buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana yegukira iyo Isirayeli yo mu ijuru, kandi mu yandi majambo akaba ari uruvyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera Yesu Kristo, kuko abizera bose ni uruvyaro rwa Aburahamu. Abizera bose umukundo wacu umwami Yesu Kristo, kandi abo begukira Isirayeli yo mu ijuru, nk'uko abakomoka muri Aburahamu mu buryo bw'umubiri ari Isirayeli yo ku isi. Rero Isirayeli yo mu ijuru irafise umugisha ukomeye uruta uwa Isirayeli yo ku isi. Icyo nicyo gituma ku munsi w'iherezo
abatoranijwe bose begukira Isirayeli yo ku isi, abazoba bariko barabakuru uyu mubumbe w'isi, barafise isezerano yuko bazohamagagwa bakegeranywa n'ijwi rirenga ry'inzamba, ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kuko Kristo yaravuze atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe, biri muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 31. Rero turashobora kubona ko muri iki gihe cya nyuma ko dufise isezerano ry'umuhamagaro w'abatoranijwe bose bahamagagwa n'ijwi rirenga ry'inzamba, nk'uko muri buri ntambuko y'ishengero rya Yesu Kristo muri iyi myaka 2000 imaze guhera, nk'uko Imana yagumye ihamagara abatoranijwe bayo biciye mu ntumwa zayo, izo yo yarungitse uva mu ntambuko uja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi. Ngaha turafise igicapu gishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'uko ryagiye rirabaho uva mu ntambuko uja mu yindi. Ngaha turafise intambuko ya mbere yo mu banyamahanga y'ishengero rya Yesu Kristo, kandi intumwa y'iyo ntambuko yabaye intumwa Pawulo mutagatifu, ariwe yarungitswe ku banyamahanga. Kandi biciye muri Pawulo mutagatifu, Kristo ariwe muco w'isi yarakayanganye, araboneshereza abanyamahanga hariya muri Aziya ntoya. Mu gitereko kw'amatara cyangwa ikijya kw'amatara, ikihanga ry'Abaheburayo bari bafise mu kibanza c'ahera c'ingoro canke mu ihema, turabona ko aho hashushanyirijwe intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga, kandi hashushanyirijwe n'abamarayika ntumwa ndwi. Ico nico gituma mu vyahishuriwe Yohana, Imana Kristo arabwira Yohana intumwa yuko inyenyeri ndwi ari abamarayika ntumwa ndwi b'amashengero ndwi. Kandi vyongeye aratubwira, reka tubisome rimwe na rimwe ngaha, kuko ibi vyose nibigereranyo canke n'amashusho n'ingero, n'amashusho n'ingero ari byo bishushanya ibintu nyakuri vyo mu ishengero rya Yesu Kristo. Ikigabane ca mbere mu vyahishuriwe Yohana haravuga ku murongo wa 16 ukabandanya, haravuga hati, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshyira kw'ukuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira. Amen. Mfise imfunguzo z'urupfu n'iza kuzimu. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba. Hanyuma y'ivyo, ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo, n'ivy'ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo mashengero ndwi, ibitereko kw'amatara ndwi navyo nivyo mashengero ndwi. Ngaha turashobora kubona ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo rishushanijwe mw'ibi bitereko kw'amatara ndwi, n'ingene abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi vy'ishengero nabo bashushanijwe muri izi nyenyeri ndwi. Rero ngaha turahafise ibihendwe vy'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika ntumwa ndwi b'ibihendwi vy'ishengero ryo mu banyamahanga. Kandi uri kuva mu gihe uja mu kindi, uva mu ntambuko uja mu yindi, Kristo yararungika intumwa, kandi hamwe n'iyo ntumwa Kristo yarazanye, iyo ntumwa yarazanye ubutumwa bw'Imana bwo mu gihe yarungitswemo, kandi biciye muri ubwo butumwa bwa Yesu Kristo bwari mu ntumwa yarungitse, abatoranijwe n'Imana barahamagawe kandi baregeranirijwe mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, kandi abo barahejeje baba abagize ishengero rya Yesu Kristo. Uko niko vyaza biragenda, uva mu ntambuko uja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi. Mbega noneho hariko harabiki? Hariko harahinduka ukuri. Ibintu mu ngoro canke mu ihema ryubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo, hariko harahinduka ukuri. Ibintu vyari biri mu kibanza cyahera cyane cyo mw'iyo ngoro, ibintu vyose vyo mu kibanza cyahera cyo mw'iyo ngoro bihindukira ukuri mu ishengero rya Yesu Kristo muri izi ntambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga.
ariko ingoro idafise ikibanza cy'ahera cyane si ingoro y'Imana, kuko ikibanza cy'ahera cyane nicyo kibanza ngirakamaro cyane, kuko icyo nicyo kibanza Imana ibamwo. Nicyo gituma ingoro y'Abaheburayo iyo Salomo yubatse hamwe n'ihema Mose yubatse, izo ngoro zaba zifise ikibanza cy'ahera cyane, ahaba hari isanduku y'isezerano, kandi imbere mu isanduku y'isezerano haba harimwo ibisate by'amategeko, harimwo manu mu gwavya gwa zahabu n'inkoni ya Aroni imwe yashurika. Kandi ku mutemere wo guhongera ku isanduku y'isezerano hari umutemere wo guhongerera ko ari wo wari umufundikizo w'isanduku y'isezerano, kandi aho haba hariko umuguno wa zahabu uyikikuje, kandi haba hariko abakerubi babiri ba zahabu, hagati yabo haba hari kugaragara kw'Imana mu muco wa Shekina. Aho Aroni rimwe mu mwaka yaraza akahashira amaraso y'impongano, kandi yarinjirana icotero kirimwo umuriro, yaba afise amakara yakuye ku gicaniro cyosherezwa kw'imibavu hacanye umuriro, agaheza rero agashira imibavu iseye igogoye akayishyira imbere mu cotero, umwotsi ugaheza ukaduga, iyo mibavu ituriwe ihiye haca haduga umwotsi ugatwikira umutemere wo guhongerera ko wose, kandi aho haba hari umuco wa Shekina uri kurakayangana. Kandi uwo muco waravugisha Aroni ukavugisha na Mose, kuko Imana yavuze ko izovugishiriza Mose ku mutemere wo guhongerera ko hagati y'abakerubi babiri. Ivyo biri mu kigabane ca 25 mu gitabo cyo Kuvayo, umurongo wa 21 kugeza kwa 22. Nimurabe kugira ngo mubone ishusho yavyo itahuritse neza. Kuvayo ikigabane ca 25 ku murongo wa 21 kugeza kwa 22 haravuga hati, uheze urumye uwo mutemere wo guhongera ko kuri ya sandugu, uyishizemwo vya bishinga intahe nzoguha. Aho niho nzohora mbonanira nawe nkakubarira ivyo ngushikirije vyose vy'ivyagezwe, ngeze Abisirayeli ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerera ko hagati y'abo bakerubi bo ku isandugu y'ibishinga intahe. Ibishinga intahe Imana yahaye Mose kugira ngo abishire mu ihema, mbega yabishize mu kibanza cy'ahera cyane. Kandi mu gihe cya nyuma naho umumalayika w'umwami Yesu Kristo aza ariko arashinga intahe y'ibintu byose bitegerezwa kubera mu gihe cya nyuma. Intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga zimaze kurangira, imwe imwe muri izo ntambuko yashikirijwe mu kibanza kanaka cyo ku mubumbe w'isi. Intambuko ya mbere mu banyamahanga, intambuko ya mbere y'ishengero rya Yesu Kristo yashikirijwe muri Aziya ntoya, kandi Paulo mutagatifu niwe yabaye intumwa yayo. Intambuko ya kabiri yashikirijwe mu Bufaransa, kandi intumwa y'iyo ntambuko yabaye Irene. Intambuko ya gatatu yashikirijwe muri Hongiriya no mu gice kimwe cyo mu Bufaransa. Intumwa y'iyo ntambuko yabaye Marte. Intambuko ya kane yashikirijwe muri Irlande na Ekose. Intumwa yayo yabaye Colombo. Intambuko ya gatanu yashikirijwe mu Budagi. Intumwa yayo yabaye Luther. Intambuko ya gatandatu yashikirijwe mu Bwongereza. Intumwa y'iyo ntambuko yabaye Yohana Wesley. Intambuko y'indwi yashikirijwe muri Amerika ya ruguru. Intumwa y'iyo ntambuko yabaye Revera William Branham. Gutyo rero harashikijwe intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga, arizo ntambuko zahindukiye ukuri muri kimwe kimwe muri ivyo bibanza. Gutyo rero hararemwe igice cyitwa ikibanza cy'ahera cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni ingoro ya Yesu Kristo. Ivyanditswe biratwigisha yuko inzu y'Imana ari ryo shengero rya Yesu Kristo. Biratwigisha yuko ari ingoro, urusengero. Nk'uko ihanga ry'Abaheburayo bagize ihema ryubatswe na Mose n'ingoro yubatswe na Salomo, hamwe n'izindi ngoro arizo zabaye ugusanurwa canke ugusubirwamwo kw'iyo ngoro, arizo zashushanya ingoro y'Imana yo mu ijuru.
kandi mu yandi majambo vyongeye zashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kristo rero ubu ariko arubaka ingoro nshasha akoresheje amabuye mazima, no kuvuga akoresheje ibiremwa abantu. Kandi twamaze kubona ingene akoresheje ibiremwa abantu mu kubakwa kw'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu yaramaze guhindura ukuri ikibanza cy'ahera. Rero ubu igisigaye ni ukubakwa kw'ikibanza cy'ahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ariho ngaha igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi ukubakwa kw'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, ibyo bihwana n'ubutaka bwa Amerika Latine na Karayibe, aho hahamagagwa bakegeranywa batoranijwe n'Imana bose, bahamagagwa n'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kugira ngo gutyo hubakwe icyo gice cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, kandi iyo ngoro iheze yuzure. Gutyo twese turagwe mu mwuzuro, no kuvuga twese abagize uruhara, abagiye barashyirwa mu iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, abamaze kugenda bazukire mu mibiri ihoraho. Natwe abariho turi bazima duhindugwe, gutyo turonke umubiri uhoraho, duse n'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Rero murabona aho tugeze mu kubakwa kw'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Twebwe twagenewe umugisha n'ihigwe vyo kuba muri Amerika Latine na Karayibe, aho Yesu Kristo ariko arahamagarira yegeranya abatoranijwe biwe akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kandi ariko bashyira hehe? Ariko bashyira mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka cy'umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, ari cyo gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi nihuzura icyo gice cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, hakuzura ukubakwa kw'ikibanza cy'ahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Nk'uko Mose yeguriye Imana ihema igihe yari yaryujuje, igihe yarangiza kuryubaka, Imana ikinjira iri mu gicu cy'umucyo mu nkingi y'umuriro yaherekeza ihanga ry'Abaheburayo, yarinjiye mu ngoro yayo iba ngaho. Kandi turabona ko yabaye ku mutemere wo guhongerera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Kandi aho niho yavugishiriza Mose, ikamubwira ivyo yashaka ko Mose yoba ari ihanga ry'Abaheburayo. Aho Imana iravuga, ivuga yuko ariho izokwigaragariza ikavugisha Mose. Iravuga iti, aho niho nzohora mbonanira nawe, nkakubarira ibyo ngushikirije byose by'ivyagezwe ngeze Abisirayeli. Ndi hejuru y'uwo mutemeri wo guhongerako, hagati y'abo bakerubi bo ku mutemere wo guhongerako, bo ku isanduku y'ibishinga intahe. Ni ukuvuga yuko ubutumwa bw'Imana ku ihanga ry'Abaheburayo, igihe hari hamaze kubakwa ihema cyangwa ingoro Mose yubatse, mbega ubwo butumwa bwava he? Bwava mu kibanza cyahera cyane ku mutemere wo guhongererako, aho Imana yavugishiriza umuvugishwa Mose. Kandi muri iki gihe cya nyuma naho turazi yuko Imana bundi bushasha izokorana n'ihanga ry'Abaheburayo. Ihanga ry'Abaheburayo uhereye igihe banka Kristo bagasaba urupfu rw'iwe, Yesu Kristo akabambwa, haciye hahagarara ugukorana n'Imana kw'ihanga ry'Abaheburayo. Haciye Imana yaciye ihagarika ugukorana nabo hagati na hagati mu iyinga rigira 70. Kandi haciye huguruka ikiringo cy'ubuntu kugira ngo Imana ikorane n'abanyamahanga, abo yari guhamagaramwo ubwoko bwitirirwa izina ryabo, abo yari kubakisha ishengero ryayo, kandi abo nibo bari kuba ishengero ryayo. Gutyo Imana ikubaka ingoro yayo yo mu buryo bw'impwemu. Rero turashobora kubona ko kugeza ubu hatagikenewe ya ngoro Mose yubaka, ndetse n'iyubatswe na Salomo, kuko Yesu Kristo ubu ariko arubaka ingoro nshasha akoresheje ibiremwa abantu, ari ryo shengero ryiwe. Kandi nihamara kuzura iyo ngoro,
ariyo izokuzura igihe uwanyuma mu batoranijwe n'Imana azoba yahamagawe akegeranywa agashyirwa mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Aho rero hazokuzura iyo ngoro, kandi Imana izoza mu mwuzuro wayo wose, kandi izokwigaragariza mu ishengero ryayo mu mwuzuro wayo wose, izuye abapfiriye muri Kristo, iduhinduye natwe abariho turi bazima, gutyo iduhaye umubiri udapfa, utabora, uhawe ubwiza kandi uhoraho, umeze nk'umubiri w'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Rero murabona ko bimwe nyene vyaba igihe Mose yegurira ingoro Imana arangije kuyubaka, na vya bindi nyene vyaba igihe Salomo yarangiza ukubaka ingoro akayegurira Imana. Imana yarinjiye muri iyo ngoro canke muri izo ngoro, gutyo nyene Imana mu mwuzuro wayo wose izokwinjira mu ngoro yayo yo mu buryo bw'impwemu mu ishengero ryayo, nihamara kurangira ukubakwa kw'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, ni ukuvuga nihamara kwinjira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe n'Imana. Kandi uwo wanyuma mu batoranijwe n'Imana azokwinjira muri iki gihe cya nyuma mu muhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko Imana yarasezeranye ko izotuma abamarayika bayo n'ijwi rirenga ry'inzamba bagakoranya abatoranijwe bayo bose. Ivyo nibishyikirizwa muri iki gihe cya nyuma, bigashyikirizwa hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, aho bazohamagarirwa bakegeranyirizwa abatoranijwe n'Imana bose. Hanyuma ivyo nyene bizoshitswa no kwihanga ry'Abaheburayo, aho bazohamagarwa bakegeranywa 144 by'Abaheburayo, 12 byo muri buri muryango, nk'uko biri mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'indwi umurongo wa 2 kugeza ku w'indwi, no mu kigabane cya 14 mu byahishuriwe Yohana, aho baboneka bamaze gushyirwaho ikimenyetso, kandi bafise izina ry'umwagazi w'intama n'izina rya Se byanditswe mu ruhanga rwabo. Rero turashobora kubona yuko hariho umugisha ukomeye cyane ku ihanga ry'Abaheburayo, ariko bo bategerezwa kubanza kurindira kugeza harangiye ukubakwa kw'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo gituma bahamagarwa bakegeranywa batoranijwe n'Imana bose. Kandi icyo nicyo gituma muri kino gihe cya nyuma hatanguye umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ugatangurira he? Muri Amerika Latine na Karayibe, aha ariko harahindukira ukurikiye cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'umukunde wacu Umwami Yesu Kristo. Kandi nihuzura igitigiri cy'abatoranijwe bakaba bamaze gushika mu mubiri w'ibanga wa Kristo, Imana rero izoheza yigaragaze mu mwuzuro wayo wose, yigaragarize mu ishengero ryayo, izura abapfiriye muri Kristo, natwe abariho turi bazima izoduhindura. Gutyo aho rero niho Imana mu gihe cya nyuma izoba mu bagize ishengero ryayo mu mwuzuro wayo wose, kandi twese tuzoba dufise imibiri hawe ubwiza, imibiri ihoraho isa n'umubiri w'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Turashobora kubona rero yuko uyu ari umugisha ukomeye cyane we yadusezeraniye twebwe twese, twebwe abariko baraba muri iki gihe, no kubabaye mu bihe byarenganye bakaba barizeye umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Pawulo mutagatifu ariko aratubwira kuri iri banga, kuko ni ibanga ryo mu bwami bw'Imana. Mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 49 ukabandanya wa 49 kugeza ku wa 55, aravuga ati, kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu, ni ukuvuga ishusho ya Adamu, niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru, ni ukuvuga ishusho ya Yesu Kristo. Ariko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitaragwa ibitabora. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ni ukuvuga twese ntituzotegerezwa kubanza gupfa, ariko twese tuzohindugwa. Ni ukuvuga ngo haraje guhindugwa, aho tuzoronka umubiri uhoraho. None ibyo bizoba ryari? Pawulo mutagatifu aravuga ati, mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, amaso n'abavugishwa. Murabona, izi ntumwa zitegerezwa kubanza kurangiza ubukozi bwazo, hanyuma y'ivyo rero niho haza igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho bahamagarwa bakegeranywa abatoranijwe ba nyuma b'Imana. Kandi nihuzura igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana, abapfiriye muri Kristo rero bazoca bazukira mu mibiri ihoraho, natwe bariho turi bazima tuzohindugwa. Ariko
ngaha twaramaze kubona uguhumura no kugara ijisho. buri mumarayika ntumwa n'umwe mu maso afiswe n'umwagazi w'intama kuri rimwe rimwe muri buri mahembe yayo. mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 umurongo wa 5 kugeza ku w'indwi. nimurabe ingene tubwirwa kw'ayo maso. ni inyonga z'uhoraho, inyonga z'Imana zikwira mu isi yose. ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 haravuga hati, mbona hagati ku murongo wa 6, mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. izi mpwemu ndwi z'Imana zitumwa kuja mu isi yose ziraboneka no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 1 umurongo wa 4, aho Yohana avuga ati, jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Asiya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri iyo iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. no mu kigabane cya 4 mu byahishuriwe Yohana naho nyene turabwirwa kuri izi mpwemu ndwi. ku murongo wa 5 mu kigabane cya 4 mu byahishuriwe Yohana haravuga hati, kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi muri ndwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe. nizo mpwemu ndwi z'Imana. rero murabona impwemu ndwi z'Imana ngaha ni nk'amatara ndwi. hanyuma mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 umurongo wa 6, impwemu ndwi z'Imana n'inyonga ndwi z'Imana, amaso ndwi y'Imana azunguruka aja mu isi yose, akwira mu isi yose. nuko kugaragara inshuro ndwi kwa mpwemu w'Imana mu bihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga muri umwe muri aba bamarayika ntumwa ndwi b'Imana. ukugaragara kw'Imana muri umwe muri bo kwabaye ukugaragara kw'inyonga ndwi z'Imana zikwira isi yose. no kuvuga ukugaragara kw'impwemu ndwi z'Imana zizunguruka isi yose. mpwemu yera ariko arakwira mu isi yose muri izi ntambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga. rero igihe intumwa yashika aho hugurutse rimwe mu maso y'Imana ariyo akwira mu isi yose, kandi igihe intumwa yapfa aho iryo jisho ry'Imana ryarugawe ariryo ryari riri mu Imana igaragaye. ni mu kugurura no kugara ijisho, gukubita urugohe, niko ivyanditswe bitubwira mu majambo y'ubuvugishwa. amaso ashushanya abavugishwa. rero tubandanye turaba ivyo Pawulo abandanya avuga kuri iri banga rikomeye rihwanye n'iki gihe cya nyuma. aravuga ati, mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga hazoba ari ryari aho inzamba ya nyuma izovugira, kuko inzamba izovuga. mbega none inzamba ni iki? ni ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo, ariko aravugisha ishengero ryiwe. kugira ngo dutahure neza ivy'ijwi ry'inzamba, dusome mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 1 umurongo w'10 kugeza kwa 11, ahavuga hati, ku munsi w'Imana, niwe Yohana niwe avuga ati, ku munsi w'Imana. umunsi w'Imana ni umunsi w'iherezo canke ikimpumbi c'indwi. ku munsi w'Imana nari muri mpwemu numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. mbega none Alufa na Omega ninde? uwa mbere n'uw'iherezo ninde? n'umukunda wacu Mwami Yesu Cristo. ni ijwi ry'Umwami Yesu Cristo ariko aravugisha ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. rya jwi nyene ryavugisha Yohana umwigishwa intumwa ryari kuzoba ririko riravugisha ishengero ryiwe ku munsi w'Imana, ari wo munsi w'iherezo. ni ukuvuga ikimpumbi kigira indwi.
kandi iryo ni naryo nyene jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma irivugwa na Yohana n'intumwa Pawulo mutagatifu mu Bikorinto ba mbere ikigabane ca 15 umurongo wa 52. Arabandanya avuga ati abapfuye bazozuka batagishobora kubora, natwe tuzohindugwa. Ubwa mbere abapfiriye muri Kristo bazobanza kuzukira mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima tuzohindugwa. Iyi mibiri yacu ipfa ibora imara igihe gito izohinduka, duhindugwe. Uturemangingo twacu tuzohindugwa. Rero tuzoronka umubiri umeze nk'umubiri w'umukundo wacu umwami Yesu Cristo, umubiri udapfa, utabora, kandi uhawe ubwiza kugira ngo tuwubemwo ibihe bidashira. Turi miyabaga dufise ibihe bidashira, dufise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuka. No kuvuga ngo dufise itoto ry'ubuyabaga, tuzobaho ibihe bidashira. Kubera ko uzoba ari umubiri uhoraho, ntuzokwigera usaza, ntuzogwara, uwo mubiri ntuzopfa, ntuzogira ingorane n'imwe mu ngorane zo twebwe tugira muri uyu mubiri upfa kandi umara igihe gito ubora. Uwo twaronse ngaha ku isi biciye mu bavyeyi bacu bo ku isi, ariko biciye muri data wacu wo mw'ijuru tuzoronka umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Rero nimurabe, arabandanya avuga ati abapfuye bazozugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindugwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Rero kuva ngaho ntihazokongera kuba urupfu ruzoshobora kwica umubiri wacu, kuko aho tuzoba dufise umubiri udapfa. Nico gituma ari ingirakamaro cyane ku kiremwa muntu. Mu gihe umuntu akiri karaba ngaha ku isi, ni ingirakamaro cyane ko ahura n'ubugingo budashira aribwo Yesu Kristo, akamwakira nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha by'iwe mu maraso ya Kristo, akakira mpwemu wiwe yera, gutyo umuntu akaronka kuvuka ubugira kabiri, akavukira mu bwami bw'Imana. Avutse afise ubugingo budashira, aho niho umuntu aronkera ubugingo budashira, kandi aho niho umuntu acaguma ari ku ikimenyetso cy'Imana nzima, kugira ngo ku munsi w'iherezo naho aronka umubiri uhoraho. Nimba yarapfuye, umuntu azozukira mu mubiri mushasha. Abaye akiriho ari muzima, naho azohindugwa, gutyo rero aronka umubiri mushasha. Rero mwibuke kuyu, iyi ni integuro n'umugambi Imana yashizeho uhereye isi itarashigwaho ifatiro, isi itararemwa. Kandi icyo nico gituma tanumwe yoshobora kwitanganiza imbere ngo yihute, canke ngo yihutishe uyu mugambi w'Imana, canke ngo awucereze awutevye. Imbere y'uko abapfuye bizeye Kristo bazukira mu mibiri horaho, natwe tugahindugwa. Mwibuke abatoranijwe n'Imana bose abafise amazina yabo yaranditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, bategerezwa kubanza guhamagagwa, bakegeranywa, bagashigwa mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe, kandi vyongeye ikaba ari ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kristo ariko arubaka ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo abe muri iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Imana ihabe muri mpwemu, ihabe mu mwuzuro wayo wose. Rero turashobora kubona igituma twabayeho kuva kuri Kristo kugeza ubu. Tumaze kumara imyaka 2000, kandi naho uhereye mu minsi y'abigishwa inyuma yo kugenda kwa Yesu mu ijuru, naho hagumye hariko haratangazwa kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi benshi bibajije ko ivyo vyari gushikirizwa muri kiriya gihe c'abigishwa. Kandi kubera ko Kristo yavuze kuri Yohana umwigishwa abwira Petero, igihe Kristo yari yazutse, reka turabe ivyabaye ivyo ari vyo.
mu kigabane cya 21 muri Yohana mutagatifu ku murongo wa 20 haravuga hati Petero arakebuka. Petero yari karajyana na Yesu, abona wa mwigishwa Yesu yakunda abakurikiye. Nukuvuga ninde yari abakurikiye? Yohana umwigishwa, ari we yari umuyabaga muri iriya minsi ya Yesu na Petero. Yariko arakwirikira Yesu na Petero, ariko bariko barajana. Umwe yari yegamiye mu gikiriza cya Yesu, hamwe basangira, akamubaza ati mugenzi, ninde azokugura? Nuko Petero amubonye abaza Yesu ati mugenzi, uyu we bizoba bite? Kuko Yesu yari yabwiye Petero ati nkwirikira. Kandi byongeye yari yabwiye Petero ati ragira intama zanje. Yesu aramwishura ati namba ngomba ko azogumaho kugeza aho nzozira, upfa iki? Ati upfa iki? Bigutwaye iki? Wewe nkurikira. Nicyo cyatumye iri jambo rikwira muri bene data ngo uwo mwigishwa ntazopfa. Ariko Yesu ntiyamubwiye ko atazopfa, ariko yavuze ati namba ngomba ko agumaho kugeza aho nzozira, upfa iki? Bigutwaye iki? Uwo ni wa mwigishwa yashingiye intahe ivyo, kandi niwe yavyanditse. Kandi natwe tuzi yuko intahe yiwe ari iy'ukuri. Yohana wenyine ubwiwe niwe ariko arasobanura ngaha, asigura ibyabaye. Kandi ngaha Yohana akiri muzima avuga yuko ibyo Yesu yavuze bitasobanura yuko we atazopfa, ahubwo yavuze ati we bigutwaye iki nimba nshaka ko azogumaho kugeza aho nzozira? Yohana mwiyerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako ari kumwe na Petero na Yakobo, Yohana yari yarabonye muri iryo yerekwa, yari yarabonye ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Yarabonye Yesu Kristo yahindutse ukundi, mu maso hiwe hasa n'izuba, impuzu ziwe zera nk'umucyo canke zikayangana nk'umucyo. Kandi byongeye yarabonye na Mose na Eliya, umwe ari muri buri ruhande rw'iyiwe, kuko Kristo yari yavuze ko umwana w'umuntu azozanana n'abamarayika biwe, agaheza akishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Rero igihe yabereka mwiyerekwa ibizoba ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, Kristo yabonetse mu maso yiwe hasa n'izuba. Kubera iki? Kuko Kristo n'umucyo w'isi, kandi mu yandi majambo we ni izuba ry'ubugororotsi. Kandi dushingiye kuri Maraki mu kigabane cya 4 umurongo wa 2, aho haratubwira ati ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. No mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya 1 umurongo wa 15, reka turabe ku murongo wa 14 haravuga hati kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru, canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri 7, mu kanwa kiwe hava mu inkoto ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Aha turafise bundi bushasha mu maso hiwe haka nk'izuba. No mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa mu kigabane cya 19 umurongo wa 1, mu kigabane c'icumi mu byahishuriwe Yohana haravuga hati mbona umumarayika wundi w'inkomeza amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu mu mutwe, yari yambaye umunywa w'amazi mu maso hiwe hasa n'izuba. Aha turamufise mu bundi busasha mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro, yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga umusozi, asemereye n'ijwi rirenga
asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi yumvikanisha amajwi yayo. Uyu mumarayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru ni Kristo, marayika w'isezerano, ariwe yabohoye ihanga ry'Abaheburayo hariya mu buja muri Egiputa, kandi ni we nyene yihaye umubiri aba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, amenyekana ku izina rya Yesu. We niwe marayika nyene w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'icumi. Niwe nyene aza mu maso hiwe hasa n'izuba. Ni nawe nyene ku musozi wo guhindurirwako yabonetse ariko arakayangana mu maso yiwe hasa nk'izuba. Rero iruhande ya Yesu, muri buri ruhande rw'iwe habonetse Mose na Eliya, kuko abamarayika b'umwana w'umuntu abo baza bazaranye nawe n'ibiti by'imyelayo bibiri. Nico gituma mwebwe mubona muri Zekariya ikigabane ca 4 murahabona igiterekwa kw'amatara canke ikija kw'amatara kiri kw'amatara ndwi, kandi murahabona ibiti bibiri by'imyelayo, umwe igiti kimwe ibubamfu ikindi iburyo, kandi n'amashami abiri y'imyelayo nayo yikamuramwo amavuta asa n'izahabu ava mu miheha ibiri ya zahabu, nk'uko bivugwa n'umumarayika yiyeretse umuvugishwa Zekariya. Ayo ni murabe muri Zekariya. Zekariya yarifuje kumenya ico ivyo vyasigura. Aravuga ati, maze ndamubaza ntijya myelayo uko ari ibiri, umwe uri buryo bw'igitereko kw'amatara uwundi ukaba ibumoso, isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubugira kabiri, ntajya amashami abiri y'imyelayo ari impande zompe z'imibirikira y'izahabu ko ari ibiri, akikamuramo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Arambaza atajya ntuzi uko asobanurwa. Ndamwishura ntoyaye mugenzi. Arambarira atajya ni bamwe babiri barobanujwe amavuta bama bahagaze hafi ya nyene isi n'ijuru, abasigwa babiri. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane ca 11 umurongo wa 3 kabandanya haratwereka abo basigwa babiri n'ivyo biti vy'imyelayo bibiri. Haravuga hati, kandi abanshingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Abo nibo biti vy'imyelayo bibiri n'ibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyene isi. Aha turashobora kubona ko ibi biti vy'imyelayo bibiri ko ari ubukozi bwa Mose na Eliya, kandi ico nico gituma habonetse Mose na Eliya, umwe ari muri buri ruhande rwa Yesu ku musozi wo guhindurirwako, kuko Yesu ku musozi wo guhindurirwako yariko arabereka iyerekwa ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Aho we yariko arerekana mwiyerekwa ivyo we azokorera ku munsi w'iherezo, kandi ku munsi w'iherezo umwana w'umuntu ariko ari ukugaragara kwa Kristo, marayika w'isezerano, aje ku munsi w'iherezo agaragaye ariko arakora ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya n'ubwa Yesu mu gihe cya nyuma. Kuzoba ari ugushyitswa kw'iyerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako, kandi kuzoba ari no gushyitswa kw'aya mayerekwa Yohana intumwa yaboneye mu byahishuriwe Yohana, aho yabonye Kristo umwana w'umuntu mu maso hiwe hameze nk'izuba, akamubona n'impuzu ziwe zikayangana. Ibi byose rero twabonye haba muri Zekariya ndetse no mu byahishuriwe Yohana, ivyo twanabonye no ku musozi wo guhindurirwako, vyerekana ibizoba biriko birabera ku munsi w'iherezo mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, ariwe mu isezerano rya kera yiswe marayika w'uhoraho, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo yabohoye ihanga ry'Abaheburayo. Hanyuma yiha umubiri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, uwo yitwa izina rya Yesu, kandi yarakoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Uwo ni we nyene yagumye ari mu ishengero ry'uva mu gihe uja mu kindi hari muri mpwemu yera, kandi ku munsi w'iherezo
jambo ariwe marayika w'isezerano, jambo ariyo mana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya, nk'uko yihaye umubiri hagati mu ihanga ry'ababurayo mu myaka 2000 iheze, muri cya cyitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu w'i Nazareti. Mu gihe cya nyuma izoza bundi bushasha igaragariye mu mubiri, kandi izokora igikorwa gihwanye n'iki gihe cya nyuma. Kandi hazoza icyitwikirizo cy'umubiri, intumwa, umuvugishwa n'Imana ntumwa, afise ikimenyetso cy'Imana nzima, ikidomejo cy'Imana nzima, ni mpwemu yera, marayika w'isezerano. Kandi biciye muri icyo gikoresho cy'Imana, Imana izoba igaragaye kandi izoba iriko iratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Murabona ko mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere, Kristo avuga ati duga uze hano, avuga akoresheje iryo jwi rirenga ry'inzamba agira ati duga uze hano, nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ni ukuvuga nkwereke ibintu bizobaho hanyuma y'ibi byabereye mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Mbega none ni hehe atwerekera ibintu bigiye kubera ku munsi w'iherezo? Ngaha hejuru mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azoba ariko aratuvugisha atubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Icyo nicyo gituma Yohana umwigishwa yashatse gusenga umumarayika wa Yesu Kristo. Ni kubera ko yabonye Yesu Kristo muri mpwemu yera, amubona agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aramenyesha ibi bintu byose ishengero ry'iwe. Reka turabe rero ikinteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ku bijyanye n'uyu mumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Ku rupapuro rw'301 n'302, 301 n'302 mu gitabo cy'ibimatanijwe, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Branham aratubwira ati mumenye neza, igihe Imana yagira irokore isi y'imbere y'umwuzure, Imana yarungitse inkukuma. Mwibuke yuko inkukuma igereranya ishushanyo muvugishwa, kandi we avuze ati Imana yarungitse inkukuma. Aha bariko aratubwira kuri Nowa, ari we yabaye umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'intwaro y'umuntu. Imana yararungitse abavugishwa benshi ku isi ku bantu bayo, ariko Imana ifise gusa abavugishwa b'ibiringo 7 bonyene: Adamu uwa mbere, Seti uwa kabiri, Nowa uwa gatatu, Aburahamu uwa kane, Mose uwa kane, Yesu, Aburahamu uwa gatanu, Yesu uwa gatandatu, n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo nawe nugira 7. Kandi Imana irungitse cyangwa igihe yarungika umwe muri abo bavugishwa, yamurungikiye mu gihe aho ikiringo cyaba cyashyitse ku iherezo ryacyo, kandi ikiringo gishasha cyaba kiriko kirasobekerana, kiriko kirabisikanya. Ngaho muri icyo gihe ahaba hariko hararangirira ikiringo, buri gihe harabaho gusobekerana, ukubisikanya kw'ibiringo. Uyu mumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo rero n'umuvugishwa w'ikiringo kinini. Nicyo gituma Yohana mu ncuro 2 yagerageje gushaka gusenga umumarayika wa Yesu Kristo. Yabonye Yesu Kristo marayika w'isezerano agaragariye muri uwo, agaragariye mu mubiri w'umuntu. Rero tubandanye dusoma ibyo Revera William Branham abandanya avuga ati mbega wowe ntiwizeye yuko ati igihe Imana yafata ingingo yo kurokora Isirayeli, naho nyene yarungitse inkukuma, no kuvuga Mose, kandi Imana yararokoye ihanga ry'ababurayo biciye muri Mose. Wowe ntiwizeye yuko igihe Yohana yari ku kizinga cya Patimo ko ubwo butumwa bwari butunganye ku buryo butashoboye gushikirizwa umumarayika? Umumarayika rero ni ntumwa, ariko wewe woba waruzi ko iyo ntumwa ko yari umuvugishwa? Uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo woba uzi ko yari umuvugishwa? Urabyizeye? Reka tubihinyuze turabe ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo w'9. Turabe ko
atari nkukuma, yari umumalayika, yari intumwa, ariko yari umuvugishwa. Niwe yahishuriye Yohana iki gitabo cyose cy'ibyahishuriwe Yohana. Rero reka turabe ibyo Yohana yabonye. Ni jewe Yohana numvise ibyo, ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona, nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumalayika anyeretse ivyo ngira ndamusenge. We umumalayika arambarira, hato yasigaho nta muvugishwa n'Imana n'umwe w'ukuri yokwemera gusengwa canke intumwa iyo ari yo yose. Ati kuko ndi umugurano mugenzawe, ni ukuvuga ngo mugenzi we, kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwo bitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bari usenga ibyahishuriwe Yohana 22:8 kugeza ku 9. No ku rupapuro rw'amajana 302 haravuga hati icyo gitabo rero cyari ingirakamaro cyane kandi ni ijambo ry'Imana. Mumenye neza, iyo ijambo ry'Imana rihishuwe ritegerezwa kuzanwa n'umuvugishwa, kuko uwo wenyene niwe ijambo ry'Imana rishikirako. Muri Amosi ikigabane cya 3:7 haravuga hati kuko umwami uhoraho ntazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Imana yagiye irarungika abavugishwa uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi, kandi umuvugishwa Imana irungitse niwe Imana ihishurira ijambo ryayo, uwo nawe akarimenyesha abantu b'Imana. Ubwo nirwo rutonde rw'Imana. Hanze y'urwo rutonde abantu bazozazanirwa, bizobayobera. Hariho intambuko zitandukanye mu mugambi w'Imana, kandi umuntu wese ategerezwa gutahura intambuko iyo ari yo y'umugambi w'Imana ariko arabamwo, kuko umuntu wese ategerezwa kuba mu mugambi w'Imana wo mu ntambuko ihwanye n'igihe uwo muntu ariko arabamwo. Nk'akarorero, umuntu avuze ati jewe ubutumwa nizeye ni ubutumwa bwa Nowa. Ati kandi kuri jewe umuvugishwa w'ukuri w'Imana ni umuvugishwa Nowa. Ati kandi kubera ko nizeye ubutumwa bwa Nowa, je ngira mbaza ubwato, kuko ndazi ko igihano cy'Imana kigiye kuza ku isi muri iki gihe cya nyuma. Uwo muntu yoba ariko aragerageza kuba mu butumwa bwabaye ubw'isi y'imbere y'umwuzure. Yoba ari nyuma cyane, acerewe cyane. Rero murabona uko niko bigenda muri buri gihe. Ariko hariho abantu bavuga nk'uko bavuze mu gihe cya Yesu, bati twebwe twizeye Mose, ariko mw'uwo mwanya hari Yesu, umuvugishwa w'ikiringo kinini gishasha, ahari ko harasobekeranira ikiringo cy'ubuntu gihurirana n'ikiringo kibisikanya n'ikiringo cy'ivyagezwe. Kandi Yesu yarababwira ati mwebwe iyo mwizera Mose, nanje muba munyizeye kuko yanditse cyangwa yavuze ivyanje. Ku munsi w'iherezo naho umumalayika w'umwami Yesu Kristo azoshobora kubwira abantu bazoza bazanye ivyiyumviro, amajambo yabo, bariko baragerageza kwaka gaciro amasezerano y'Imana ahwanye n'iki gihe, bakagerageza kuvuga yuko Imana itazorungika umuvugishwa n'umwe, umumalayika ntumwa n'umwe. Kandi abo bantu bakavuga yuko bo bizeye Yesu Kristo, ariko ko batazokwizera umuvugishwa ntumwa n'umwe cyangwa umumalayika ntumwa uw'Imana irungitse. Umumalayika w'umwami Yesu Kristo azoshobora kubabwira ati mwebwe iyo mwizera Yesu, nanje muba munyizeye kuko Yesu yavuze ivyanje. Mbega none nihe Yesu yavuze ku mumalayika w'umwami Yesu Kristo? Jewe Yesu ntumye umumalayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Mbega Yesu yaravuze ku mumalayika ntumwa wiwe canke ntiyamuvuze? Ego cyane yaramuvuze. Mbega none uwo mumalayika ntumwa arungikwa gute? Arungikwa kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba. No kuvuga yuko umuntu wese yifuza gutahura ibintu bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma, dushingiye ku buvugishwa buri muri Bibiliya buvuga ku munsi w'iherezo,
uwo muntu ategerezwa kwakira umumalayika w'umwami Yesu Kristo, akizera ubutumwa bwiwe. Gutyo rero ugutahura kw'abantu kuzokingurwa, baheze batahura ibintu bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma. Yesu Kristo vyongeye yarashinze intahe, yaravuze ku mumalayika wiwe igihe mu vyahishuriwe hano ikigabane cya 22:60 kabandanya hagira hati, arambarira atayo majambo nayo kwizerwa nayo ukuri, kandi umwami niyo Mana igira impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumalayika wiwe. Mbega yatumye nde? Umumalayika wiwe. Mbega Imana ngaha iriko irashinga intahe ko yarungitse umumalayika wayo, ego canke oya? Ego cyane, Imana irashinga intahe. Yesu Kristo arashinga intahe ko yarungitse umumalayika wiwe. Kubera iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba. Aza kugira ngo yereke abagurano b'Imana bose ibintu vyose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Kubera iki? Kuko uyu ni umumalayika ntumwa wa Yesu Kristo, umuvugishwa ntumwa wa Yesu Kristo, azazanye ukwihishura kwa Yesu Kristo ko muri iki gihe cya nyuma. Kandi kubera ko mu mumalayika ntumwa wiwe Yesu Kristo azahagaragariye ku munsi w'iherezo nk'uko yigaragarije mu zindi ntumwa zo mu bihe byarenganye, nk'akaroro Pawulo yavuga ati, sije nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Igihe Yesu yari ari ku isi bakamubwira bati, twereke so bizoba bikwiye, Yesu yaramubwiye ati, wega Filipo, ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri jewe? Pawulo nawe yavuze ko Kristo yarihe? Muri we. Ni ukuvuga ko muri buri ntumwa Kristo yazaragaragara avugisha abantu biwe, ahamagara yegeranya abatoranijwe biwe. Ku munsi w'iherezo naho umumalayika w'umwami Yesu Kristo azoshobora kubwira abantu yuko Kristo ari muri we. Kandi mu yandi majambo, Kristo azoba ariko aravuga biciye mu mumalayika ntumwa wiwe, ariko arahishurira abantu biwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi Kristo azoba ariko arashyira mu mutima no mu kanwa k'umumalayika ntumwa wiwe, ariko arahashyira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi umumalayika ntumwa wiwe azoba ariko arabibwira ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Gutyo rero hazoba hariko harahishurwa ibanga ryose rihwanye n'iki gihe cya nyuma, kugira ngo ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo babitahure, gutyo bitegure kugira ngo bahindurwe muri iki gihe cya nyuma. No kuvuga ko si ibintu by'urugamba byo kunyinyurana nk'uko abantu bamwe bamwe babibona mu isi yo mu madini. Turabiye muri kahise k'ubwoko bw'ibiremwa abantu ko habayeho ingwano, kunyinyurana mu bihe bitandukanye. Ahubwo ubu ni integuro n'umugambi w'Imana, nk'uko umugambi w'Imana wahabaye mu gihe cy'abavugishwa bo mu isezerano rya kera, nk'uko uwo mugambi w'Imana wahabaye mu minsi ya Yesu, nk'uko wahabaye mu minsi y'abigishwa, nk'uko umugambi w'Imana wahabaye mu minsi y'abamarayika ntumwa ndwi ba Yesu Kristo. Uko niko bimeze no mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, mu mugambi w'Imana wa Yesu Kristo hamwe n'umumarayika ntumwa wiwe. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje kubera iki? Kugira ngo abashingire intahe y'ibi bintu mu mashengero. We azaje ku mashengero yose, kandi azanye ubutumwa bugenewe bose, ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Kandi we uwo azokunda abantu bose, atarinze kwitaho umugwi w'idini boba barimo, kandi ubutumwa bwiwe buzoba buhari bugenewe ibiremwa abantu bose. Ntacyo bitwaye umugwi w'idini abantu boba barimo, ndetse nta n'icyo bitwaye kuba abantu boba batari mu mugwi n'umwe w'idini. We azarungitswe na Yesu Kristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo gutyo twese dutahure, tumenye ibintu muri iki gihe cya nyuma bizoba biriko biraba, bishingiye ku buvugishwa buri muri Bibiliya buhwanye n'umunsi w'iherezo. Rero turabonye ko uyu ari umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ari we arungikwa na Yesu Kristo, kandi uwo aza afise ikimenyetso cy'Imana nzima. Ni ukuvuga yuko aza afise mpwemu yera, kandi igikorwa kizoba kiriko kirakogwa n'uyu mumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo si igikorwa cy'umuntu, si igikorwa cya kimuntu, ahubwo ni igikorwa cya mpwemu yera cyo ku munsi w'iherezo. Kandi azoza ariko aravuga
avuga asizwe na mpwemu yera. Amajambo yiwe azoba ari amajambo ya mpwemu yera kubw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi azoba ari amajambo agenewe ibiremwa abantu bose babaye kuri uyu mubumbe w'isi. Uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo aza ariko arahishura Yesu Kristo nk'uko Yesu Kristo yaje ariko arahishura Data mu myaka 2000 iheze. Kandi mu yandi majambo, nk'uko Data yavuze biciye muri Yesu Kristo, nk'uko tubibwirwa na Pawulo mu Baheburayo ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 2, ahagira ati, kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Mbega Imana yavuze gute? Biciye mu bavugishwa. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba samurago wa byose, niwe yahaye kurema isi. Mu minsi y'iherezo, Pawulo mutagatifu aravuga ati, muri iyi minsi y'iherezo twebwe yatubaririye mu mwana wayo, kandi kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu. Ariko Pawulo ariko avuga ko iriya minsi aho Data yavugiye muri Yesu Kristo ko yari minsi y'iherezo. Mbega Pawulo mutagatifu yoba yarihenze mu kuvuga ko iriya minsi yari minsi y'iherezo, kandi hakaba haheze imyaka 2000 kandi kugeza n'ubu tukaba tukiri ko turabaho? Ni kubera ko umunsi umwe imbere y'Imana ku biremwa abantu ari kimpumbi, n'umunsi w'ikimpumbi ari imyaka 1000. Muri Petero wa kabiri kigabane cya 3 umurongo w'8, Petero wa kabiri kigabane cya 3 umurongo w'8, Petero mutagatifu reka turabe aravuga ikintu gifitaniye isano n'ivyo. Aravuga ati, ariko abo nkunda, iri rimwe mweho ntimubyiyobagize. Ni ikintu umuntu adashobora kwiyobagiza, ntimubyiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe. Umuvugishwa n'Imana Mose nawe nyene muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4, nawe nyene arashingira intahu ku kuri. Umunsi umwe rero imbere y'Imana ku biremwa abantu n'imyaka 1000. Kandi iyo tubwiwe mu vyanditswe, iyo tubwiwe ku minsi y'iherezo, tuba turiko turabwirwa ibimpumbi vy'iherezo. Ni minsi imbere y'Imana, iminsi y'iherezo imbere y'Imana ariyo ku biremwa abantu ari ibimpumbi vya nyuma. Igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 na 7 y'amavuka, niho hatanguye ikimpumbi kigira 5, kandi mu yandi majambo aho niho hatanguriye iminsi y'iherezo. Ico nico gituma Pawulo mutagatifu ashobora kuvuga yuko Imana yavuze biciye mu mwana wayo mu minsi y'iherezo, kandi kugeza n'ubu turacyariko turaba mu minsi y'iherezo. Mbega none ni muri uyu wo mu minsi y'iherezo twebwe turiko turabako? Twebwe turiko twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, turiko turaba ku munsi w'iherezo imbere y'Imana, arico kimpumbi kigira 7 ku biremwa abantu. Kandi tutongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, hasigaye gusa nk'imyaka 2 n'igice canke umwaka n'igice kugira ngo harangire ikimpumbi cya 6, gutyo hatangura ikimpumbi kigira 7. Gutyo ku biremwa abantu hatangure icya 3 cyo mu bimpumbi vya nyuma, ari wo munsi w'iherezo imbere y'Imana. Ku munsi w'iherezo imbere y'Imana niho Kristo yavuze ati, nanje nzobazura ku munsi w'iherezo. Yari karavuga ku bamwizera bari kuzoba kuri iyi si, hanyuma imibiri yabo ifadika igapfa. Kandi kubera ko izuka ry'abapfiriye muri Kristo rizobanza kuba, hanyuma hakaba guhindurwa kwacu. Kubera ko izuka ry'abapfiriye muri Kristo ribera ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi c'indwi. Mu yandi majambo rero, no guhindurwa kuri twebwe natwe biba ku munsi w'iherezo. Rero ni ku munsi uwuhe, mu mwaka uwuhe wo ku munsi w'iherezo? Turindire bibanze bibe, aho rero tuzoheza tumenye igihe bizobera.
ariko imbere y'uko ivyo biba, abatoranijwe hakoresheje ijwi rirenga ry'inzamba barahamagagwa bakegeranywa muri iki gihe cya nyuma. Kandi bariko barahamagagwa begeranywa batoranijwe n'Imana bose muri iki gihe cya nyuma, kandi nihuzura igitigiri cyabo abapfiriye muri Kristo rero bazoca bazukira mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima tuzohindugwa, kandi tuzomara ngaha ku isi hagati y'iminsi 30 na 40, aho Imana izokora ukugaragara kwayo mu mwuzuro wayo wose, igaragariye muri umwe wose wo muri twebwe, kandi igaragaye biciye muri umwe wose wo muri twebwe. Ihanga ry'Aburayo naryo rizobona uko kugaragara, kandi ihanga ry'Aburayo bazokwikangura, kandi bazovuga bati, ariko ibi nivyo twebwe twari turindiriye. Aho rero hazokuguruka amahirwe ku ihanga ry'Aburayo, ariko aho hazoba hasigaye gusa iminsi nka 30 na 40, hanyuma duce tujyana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Hanyuma Imana izoca ibandanya ikorana n'ihanga ry'Abaheburayo. Rero turabonye yuko hariho umugambi w'Imana wo muri iki gihe cya nyuma, kandi uyu mugambi w'Imana wose uri imbere mu ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi. Uyu mugambi w'Imana wose uri imbere mu ibanga ry'umumalayika w'umwami Yesu Kristo azanye uguhishura kwa Yesu Kristo ko muri iki gihe cya nyuma. Kuko nk'uko Kristo yabaye muri Pawulo, ariwe yavuga ati sije nkiriho, ariko ni Kristo ari muri jewe. Ubu naho nimwitegereze, Kristo yagiye aragaragarira muri buri mumalayika ntumwa, kandi ku munsi w'iherezo naho yari kugaragarira mu mumalayika ntumwa wiwe, kandi yari gukora umugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Uguhishura kwa Yesu Kristo kuza kurihe? Kuza gute? Kuza biciye mu mumalayika wa Yesu Kristo, kandi kuza kuri mu mumalayika w'umwami Yesu Kristo. Uwo niwe mumalayika aza ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Uyu ni umumalayika aza azanye uguhishura kwa Yesu Kristo. Aza azanye ukwihishura kwa Yesu Kristo. Kristo azoba ari muri we yihishije kandi yihishuye muri iki gihe cya nyuma, kandi nk'uko data yavuze biciye mu mwana wiwe mu myaka 2000 iheze, Yesu Kristo nawe azovuga biciye mu mumalayika ntumwa wiwe muri iki gihe cya nyuma. Gutyo kandi yaravuze biciye no mu bamarayika ntumwa ndwi biwe mu ntambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ikengero ry'abanyamahanga. Yari Kristo yari muri Pawulo mutagatifu no mu bandi bamarayika ntumwa ndwi bose, niwe yariko aravuga. Kristo muri mpwemu yera ari mu ntumwa ziwe, buri gihe we niwe yavugishije abantu biwe uva mu ntambuko kuja mu yindi. Kandi Kristo mpwemu yera ari mu mumarayika ntumwa wiwe azoba yihishije kandi yihishuye, ariko aravugisha abantu biwe, avugisha ishengero ryiwe, aribwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Gutyo rero bazohamagagwa begeranywe abatoranijwe b'Imana bose. Turabonye ibanga ry'umumalayika afise uguhishura kwa Yesu Kristo, kandi muri iki gihe cya nyuma niho uyu mumalayika ntumwa, uyu muvugishwa n'Imana ntumwa, yari kuzorugwa ku ishengero rya Yesu Kristo, kandi biciye muri iyo ntumwa Kristo yari kuzoba yihishuriye mu ishengero ryiwe, ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo Kristo biciye mu mumalayika ntumwa wiwe yari kuba ariko arahamagara abatoranijwe biwe bose akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kugira ngo vuba huzure igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka cyangwa ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe mu buryo bw'impwemu muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi abapfiriye muri Kristo bazuke, natwe bakiriho turi bazima duhindugwe, gutyo tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Umumalayika afise uguhishura kwa Yesu Kristo. Turabonye iri banga, kandi turabonye ko ari umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo cy'ubwami n'uw'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, yarungitswe muri iki gihe cya nyuma kuri uyu munsi w'iherezo ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Akaza ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe ndiko ndabashingira intahe y'umumalayika afise uguhishura kwa Yesu Kristo. Mbega none abarihe kandi ni bande
abo ku munsi w'iherezo bari kuzoba bariko barabona bakira umumalayika w'umwami Yesu Kristo, uwo Kristo yari kuzokwihishuriramo mu ishengero ryiwe. Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, turiko turabona Kristo ariko arashitsa amasezerano yiwe, kandi ariko araduha imigisha yasezeranye yo kuri uyu munsi w'iherezo, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi aduhishurira ya mabanga yose, yaduhishurire yose mu mwuzuro, kandi vuba bapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abakiriho turi bazima duhindugwe mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ibandanye kubahezagira mwese bakundwa bene data nshuti zanje muri ngaha, kandi ese vuba twese tworonka tukakira umubiri mushasha, na jewe nanje, kuko kugeza n'ubu ndacyafise umubiri w'inyama upfa kandi ubora. Kugeza n'ubu sindahindurwa, ariko ngiye guhindurwa. Ni bande bandi kandi bagiye guhindurwa? Namwebwe namwe. Kandi uko nukuragwa mu mwuzuro kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ukuragwa mu mwuzuro k'umubiri, nukuvuga ugucungurwa k'umubiri, uguhindurwa, aho twese tuzoronka umubiri usa n'umubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni wa wundi, uko yari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko azokwama ibihe byose. Nimba we yaravuze biciye mu bamarayika n'umwandwi biwe bo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ku munsi w'iherezo naho yari kuzoba ariko aravuga biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko yama ibihe byose. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya cyari umumarayika, kandi twari ko tuvuga ku mumarayika. Umumarayika uwuhe? Umumarayika w'umwami Yesu Kristo, umumarayika afise uguhishura kwa Yesu Kristo, umumarayika wa Yesu. Uwo niwe twavuze ko, kandi twavuze ku wari kuzomurungika, umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi uwakiriye uwatumwe, ni ukuvuga ko aba yakiriye nde? Uwamutumye. Urukundo rwa Kristo, urukundo rw'Imana ni rwinshi cyane kuri umwe wese wo muri mwebwe no kuri jewe nanje. Kandi mu mugambi Imana yashinze uhereye isi itararemwa, murabona harimwo urukundo rw'Imana, kandi dushingiye kuri uwo mugambi w'urukundo rw'Imana, umugambi uwo yagenye uhereye isi itararemwa, tubwirwa yuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwo mwizera ntaze apfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kandi umugambi wayo wose ni umugambi w'urukundo rw'Imana rwagaragaye ku bwanyu no ku bwanje nanje. Mana, urukundo rwawe ni rwinshi. Uko niko twese dushobora kuvuga bivuye ibwina mu bugingo bwacu. Mana, urukundo rwawe ni rwinshi. Mana, urukundo rwawe ni rwinshi. Urukundo nkunda rurakomeye. Ni urukundo rw'igitangaza nyarwo, rutazogira iherezo. Ni urukundo rw'Imana kandi rwera, rwagutse gusumba ikiyaga. Kandi urukundo unkunda rusumba ijuru. Mana, urukundo rwawe ni rwinshi, urukundo nkunda rurakomeye. N'urukundo nyarwo rutagira iherezo. N'urukundo
urukundo rw'Imana rwera wagutse gusumba ikiyaga, kandi urukundo nkunda rusumba ijuru, kandi urukundo nkunda rusumba ijuru. Amen. Kandi ukuza k'umumalayika afise uguhishura kwa Yesu Kristo ni ukugaragara k'urukundo rw'Imana kuri twebwe twese, nk'uko ukugaragara kw'abatumwe na Yesu Kristo bose byabaye iki? Ukugaragara k'urukundo rwa Yesu Kristo ku biremwa abantu, ku ishengero ryiwe, ku bantu biwe, kuri Isirayeli yo mu ijuru, nk'uko kwabaye no kugaragara k'urukundo rwiwe ku biremwa abantu bose. Rero mu rukundo rwa Yesu Kristo adukunda, we mu mugambi wiwe, mu nteguro yiwe, harimwo yuko twebwe dusa nawe, yuko twebwe tuba abantu bafise imibiri ihoraho ihawe ubwiza. Kandi uyo n'umugambi n'integuro, umugambi w'urukundo ariko ruriko ruragaragazwa. Kandi muri iki gihe cya nyuma tuzoronka uwo mubiri uhoraho, kandi uko kuzoba ari ukugaragara k'urukundo rwa Yesu Kristo kuri twebwe. Aho rero tuzosa nawe, kuko uwo ni wo mugambi wiwe, nuko twebwe tugeraho dusa nawe, dutunganye, dufite imibiri itunganye kandi ihoraho, ya gisore y'imiyabaga ibihe bidashira. Mbega none icyifuzo cyacu natwe ni ikihe? Ni ugusa nawe, gusa na Kristo. Twese tuzosa nawe, tuzosa n'umukundo wacu umwami Yesu Kristo, tugira ishusho na kameremere vyiwe, dufise umubiri uhawe ubwiza ufadika kandi uhoraho, dufise n'umubiri wa teofaniya nawe nyene uhoraho. Imana ibandanye kubahezagira mwese, hamwe natwe bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marine. Mwese mugira ijoro ryiza.